Umunsi musanzwe mubizi mwese yuko ari umunsi wahariwe gufatana mu nda, aho abari mu ngorane twese tuza turatabarana. Ni igihe cyo gutabarana rero, igihe twavuze utabarundi uwo bateye imbere na gatoyi asubira inyuma yakira uwundi amufata ukuboko. Ni umunsi rero usanzwe ari uwo gufashanya gutabarana. None rero twebwe mu muryango wacu na twebwe turabarundi mu bandi, ni ukuvuga twitaba ico gikorwa nkuko n'abandi barundi bariko baracitaba. Rero twebwe twararavye turabona yuko hariho abo keshi usanga baribagiwe. Murabona yuko keshi benshi bagenda ku mitumbi wabo, bagenda mu makomini wabo, ugasanga bariko baraba barya bari mu kibano bakibagira ko hari abandi bafise ibibazo. Rero twafashe ingingo yo guca ku bitaro Umugiraneza, twongera duca no kuri ibitaro byo mu Kibimba kugira ngo turabe abatagira ikibagemurira, kuko hariho umuntu usanga agwaye yaje ava kure, ugasanga uwundi ni nyakamwe nta umugemurira. Murumva yuko rero ari vyiza ko abari mu bitaro nabo bogira ikibaraba ikibagemurira kuri uyu munsi. Sivyo gusa rero vyo gutanga ibifungurwa twiyimburiye, kuko n'ibifungurwa twiyimburiye iwacu mu muryango twakuye ko ku mwimbu turazanira abandi, ariko twarabonye ko hari n'abandi bantu bakikwa n'amagara bakavuga umwanya muremure gushikaho uburyo baherana. Ubwa mbere ntabari kwarakora ngo aronke ubwo buryo, usanga rero bamusaba amahera menshi mu bitaro, ariho mubona kubera batinya yuko yoca azimira baca bamugumiza mu bitaro. Murumva ko kubera amikoro make bukene umuntu ashobora gusanga adashobora kuva muri ivyo bitaro. Rero aho naho nyene kubw'umuryango jewe nararavye ndavuga nti amahera mpembwa ko nimbura ivyo kurya sinje gusuma vyinshi, reka mu mushahara wanje nanje ndabe yuko ntoshobora gusahiriza abo bagwaye. Je rero mu buryo natekanije nuko nafashe nti amezi 6 y'umushahara mpembwa ko nzoyafashisha abari mu bitaro, abantu bagwaye batagira amikoro yo kuriha. Rero ayo mahera gahera badakwiwe bose, abakunzi ntibaherera mu bindi, mugabo nako nakigoro kandi nkaba ntera kamo n'abandi barundi. Hariho amahera duhereza mu bubare, hariho amahera duhereza mu bintazi, twari dukwiye ayo mahera ko tuyonona kuza turafasha mwene abantu hasigaye inyuma. Erega unigihe cyo kumva yuko barundi twese turi umwe, atanumwe akwiye kumererwa nabi abandi bariko bararirimba. Utunze vyinshi namenye yuko hageze ko yitaba ibukama azobisigaho. Hakora rero bisigaho utigeze bikundanemwo ukiriho, kuko niho uzoronka ni na raporo ujana ku Mana, kuko Imana yaturemye izi neza ivyacu bidukwingene bingana, ariko iduha ubwenge n'inkomezi zo kurondera ibirenzeho kugira ngo abatishoboye, kuko bariho. Murabibuka umwe yari yaramugaye bakabaza ati none hacumuye abavyeyi biwe cyane niwe yacumuye. Bibaho kugira ngo ubuni nazo bw'Imana bwiyerekane, na twebwe Imana imenye ibone yuko dufise wa mutima w'ubuntu yaduha. Ubutagira amaguru tukamubera amabekiye, ubutagira amaso tukamubera amaso, kugira ngo twese tubane neza. Rero twame tugira uwo mutima w'ubuntu, umutima wo gukundana, umutima wo kwamatumva yuko twese turi biremwa, kandi Imana yaduhaye ibikwiye kugira tubifashishe n'abandi, bidutungire n'abandi.